abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Nongeye kuramutsa nshuti mugenzi mu kuzakira ikiganiro c'abakunzi b'amahoro. Kaze ubwira kandi muri kino kiganiro kugira ngo twongere twubake amahoro aho tuba mu gihugu cacu, mu miryango, muri societe tubamwo, eka naho dukorera ubuzi butandukanye, kuko hose hakeneye kubakwa amahoro. Umutumire aracari Gratien Nibigira, twari kumwe mu gano giheruka aho twari ko turavugana kuvyerekeye amahoro, na cyane twishimikije ijya tariki yahariwe amahoro mu isi yose y'iteka 21 z'ukwezi kw'icenda. N'ubu twari kumwe aho twavuze ibitari bike. Gratien, ndahungiye kubaramutsa. Murakoze cyane Ndasi. Nanje ndakuramukije kandi ndaramukije n'abariko batwumviriza. Ego, kaze cyane muri no mwiza kugira ngo twongere tuganire kuvyerekeye amahoro, na cyane cyane ko amahoro ari ikintu gikenewe mu buzima bwa misi yose, haba mu gihugu, haba mu miryango, haba aho umuntu akorera akazi gatandukanye, mu mashuri, eka ahantu hose amahoro arakenewe. Twavuze kuri itariki ya 21 z'ukwezi kw'icenda aho ishirahamwe ONU ryashizeho umunsi wahariwe amahoro. Mbega ukwibutsa abari kuratwumviriza cyane cyane twavuze kuri uwo munsi wahariwe amahoro. Murakoze cyane. Mu vy'ukuri nivyo ONU hari ivyivuga kubijanye n'uyu muco w'amahoro. Nka Restoration Burundi hari uburyo twavyiyumviriye cyane cyane mu bijanye n'ikivugo cacu c'uwo munsi, aho tuvuga duti duhimiza abarundi mu bijanye mu vy'ukuri no gutsimbataza amahoro muri kino gihugu, kandi ko ubwoko bw'umuntu canke uko umuntu asa si umuvumo, ahubwo katubera akagiho kwiyumvira ingene twofatana amaboko twese dutereye mu kubaka umuco w'amahoro muri kino gihugu. Ego, nico tuko turakora muri kino gihe, kwifuza kushikira benshi bashoboka kugira ngo tuganiye nabo uyu muco w'amahoro. Ego, tuganiye ivyiyumviro vy'amahoro kandi turazi ko hariho n'abandi bariko barabikora. Ego, rero niteka ko mwese aterera mu gutsimbataza uyu muco w'amahoro. Ego, mu kivugo c'umwaka mwisi yose bavuga bati durandura n'imizi ikintu c'amacakubiri. Mwebwe bavuze kurandura n'imizi ikintu c'amacakubiri nk'umurundi ucumva gute? Mu vy'ukuri kurandurana n'imizi ikintu c'amacakubiri sinovuga ngo ntigishoboka. Muga kirashoboka. Biragoye kubera amacakubiri mu mutima w'umuntu. Yego. Hama twe nk'abizera turazi yuko Satani niwe nkomoko y'amacakubiri. Bivuga ngo niwe se w'ibinyoma. Igikoba ciwe no kurandura, no guhonya, no kwica. Ego, nivyo bimuranga Satani. Rero twebwe iyo abantu b'Imana ariko batanga intano yabo, Satani nabo bari karakora. Mugabo ntitwocika intege. Yego. Ntitwocika intege, twobandanya, umwe wese yobandanya agatanga intano yiwe. Hama mugambere ho bavuze amacakubiri, nkuko twavuze mu kiganiro giheruka, n'amacakubiri afatiye ku kuntu waremwe ukomeze. Rero kugira ngo turandurane uyu muzi w'amacakubiri, n'intano y'umwe wese, kumbure turashobora gufasha bikagabanuka. Cyane cyane ikintu c'amacakubiri kiragaragara iyo hagiye imbere abantu hafise muri amacakubiri, mu mashengero, mu mashirahamwe, mu gihugu, mu nzego z'igihugu. Iyo abantu babi bagiye imbere biraba bibi cyane, biraboneka cyane. Muga iyo abantu b'intore bafise umuco w'amahoro bagiye imbere, naho hari gihomenga abo bantu ntibakibaho. Abantu buzuye urwanko, b'amacakubiri, buzuye akarenganya n'ibindi, hari gihomenga bamizwe. Mugabo uyo muntu yagiye imbere naho yo bari umwe, mu vy'ukuri ivyamwa vyiwe bibi bica vyiganza. Twebwe rero tukavuga duti rero nitwigisha umuco w'amahoro. Hama nitwawigisha abantu benshi bawugire. Abantu benshi ntibawugira, rero nukuvuga tuzisanga abantu benshi kuba ari bazoba bawufise, niyo bazoca baje imbere kurongora abandi mu mashira hamwe yacu, mu mashengero,
muri ya migwi mito hariya mu kibano abantu barimwo n'ibindi n'ibindi. Rero uyu muco w'amahoro n'urugendo abantu bafata si ibintu zana ngo akira amahoro ngo yapakire mu muntu oya n'urunganwe uko urunganwe rugenda rukuranwa niko urunganwe rwose rugira inkomezi zago n'intege nke zago rugira ivyo rushoboye n'ivyo rudashoboye. Rero twebwe nico muri restoration Burundi tuvuga duti duterere kugira ngo mu myaka 2050 tuze dusurunganwe rw'abantu bakuze neza n'urugendo abantu ro bafata ivyo. Rero mugabo bikunda mu gihe abantu bose babajwe n'ibihe baciyemwe n'ibihe babarimwo ha muntu wese agacembe ati ndeka ntange interano yanje kugira ngo umwana wanje azoshoye kuba mu kibano ciza c'amahoro. Yego nico rero hano gagrasi mwebwe urabona hari umusambi ko murakorera kuri tele hirya no hino mu ntara zitandukanye kandi umuco w'amahoro nawe warutegeze guhera mu muryango mukaja kuja handi mwahereye mu miryango iwanyu muraronka imyanya yo kwegera abana banyu mu miryango kugira ngo wa muco w'amahoro uhere hajya nyine hafi canke muguma kuri tele kwigisha abandi. Murakoze cyane ubaje ikibazo gikomeye cyane kubera abakozi Imana benshi usanga badafise umwanya baha imiryango yabo. Mugabo jewe narigishijwe kumbure hari amakosa umuntu akora kubera kutamenya kutigishwa kudategurwa. Narigishijwe narateguwe ndafise bakuru banje banyitangiye mu muhamagaro wo gukorera Imana. Yego rero jewe ibibazo abandi bagize jewe naza ko ntazobigira kubera narafashe umwanya wo kwigira ku bandi abananiwe hamwe n'abashoboye. Rero umuryango wanje ntegerezwa kuhindura abanyamahoro, ntegerezwa kugerageza hamwe no kusengera uhereye ku bana banje hama umuryango wanje wose ugacika abanyamahoro. Nico nifuza kubera intano ndiko ndayitanga kubera nivyo nkunda abantu kubera umuco w'Imana waramurikiye numva nkunza abantu numva nkunza ikibano canje mugabe ikibano canje kandi umuryango wanje urimo. Mu vyukuri nta mahoro umuryango wanje wogira abanyi banje batayafise. Rero mugabo kandi ntezwa gufasha umuryango wanje kugira ngo ucike isoko ry'amahoro. Nico nifuza nico nifuza bivanye n'ivyo nizera. Ego twaramurikiwe n'ubutumwa bwiza ndi umwana w'Imana umugore wanje nawe nyene umwana w'Imana turagerageza kubana ubwo buzima bw'abizera hama n'ubwo buzima nyene twifuza guha abana bacu. Hama rero ko abana bacu nabo twobaho umuco w'amahoro biragoye hariho ibintu turagize Imana kubera wo kwimvira kwigisha abana bawe amashure meza mugabo gasantu bishoboye ugasanga kumbe ntushoye kuri abana amashure yawe. Rero kazoza kacu dukwiye kugashira mu biganza vy'Imana twebwe abizera turazi ko katari mu maboko yacu. Havye turagize Imana mugabo kandi hariho n'ivyo twebwe nyene dukora. Rero jewe ivyo ntegezwa gukora ndabikora mugabo bimwe twavuga byo gufasha umuryango gatera imbere abana bakiga amashure bagatera imbere ivyo tubiragize Imana. Mugabo mu byo nshoboye ko umwana mwimvira ishure nifuza ko umwana wanje atoja mu ibarabara ndamufasha kwiga ndamusomesha ndamuha urukundo mu muryango ndamuha umwanya tukayaga tukaganira nkamwumviriza nkamukinisha ndagerageza gutaha kare muhira saa moya misi mwimwe ndashobora kumara umwanya munini mu nzu jewe sinshobora gutaha saa 4 ngerageza gutaha kare kugira ngo ndonke umwanya nije njyame ku mwana wanje w'umuhungu nije nteza gutaha kare nyina hari gihe atahabwije cyane amaje nteza gushika kare nkaraba ko yafunguye nkabaza ko yoze nkabaza bijyanye mu byategeza gukorera umwana we. Rero urumva jewe naramukiye n'ubutumwa bwiza hama kandi ndase bakuru banje nigirako. Ego rero urumva hari amakosa ntazokora. Murakoze cyane. Urumva umwana avuye muhera naho acija ku ishuri naho barigishije amahoro gutyo ariko hari ijambo rikomeye cyane iyo twe turavuga iteka 21 yuko tw'icenda iyo bavuga iby'amahoro hari ikintu cyitwa umwidegemvyo abantu bo mwisi canke oni ishimikirako. Mwebwe bavuze ikintu cy'umwidegemvyo mwokizitirira gute kugira ngo muvuti twe tugarukira ngaha? Murakoze cyane Leonidas. Mu by'ukuri twe turavuga umwidegemvyo umwidegemvyo w'Abanyamerika so umwidegemvyo w'Abarundi kuko Abanyamerika s'Abarundi bafise ingene bakuze ingene bimve bubaka ibintu ingene bakora ibintu. Rero
twe turavuga umwidegemvyo. Nibaza ko ikosa rikomeye cyane abantu bakora no gufata ibintu byo muri Amerika bikari byo tuzana ngaha mu Burundi. Mugabo duvuze umwidegemvyo twebwe turashobora kuvuga nk'abantu b'Imana. Ego turashobora kuvuga nk'abantu b'Imana hama n'ivy'abazungu niho batubwiye ubutumwa bwiza. Niho batuzaniye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo turabwizera. Urumva ko hari ibintu bimwe bimwe twashobora kubigirako kandi nibisanzwe. Kwigira ku muntu wose bibi ni vyiza cyane. Mugabo igikomeye suko ugomba kuba nkawe. Ikomeye n'uhugu muri wewe mugabo ukamwigirako akakwenspira ukamwigana mugabo ntufate uko akora ibintu ngo nawe ariko ubikora kubera jewe ndumwirabure nawe n'umuzungu uko kuntu ndumwirabure nawe ari umuzungu arafise mu mico yabo ingene bakora ibintu rero tuvuze umwidegemvyo ubwa mbere hose ijambo ry'abazungu ni ijambo rya Bibiliya ijambo rya Bibiliya hama bijya n'ibihugu vyamurikiye n'ubutumwa bwiza hamishengero abizera bashobora kuvuga ubutumwa bwiza basigura ijambo ry'Imana abantu baramurikirwa kuko ubutumwa bwiza busiguwe ikibano kiramurikirwa kiramurikirwa ntikiguma ikora ibintu uko cabikora ikibano kiratera imbere kikamurikirwa rero bajya bashe gusigura ubutumwa bwiza ikibano kiramurikirwa hama kimaje kumurikirwa hariho imico imwe ya Bibiliya ubona ko bashize mu mateko yabo kandi bakagwana intambara yo kuyigenderera umwe rero mu mico n'uyu ukwidegemvye twebwe umwidegemvyo biragoye kubera turafise umwidegemvyo wacu nyene mugabo twe muri kino gihugu uvuze umwidegemvyo ni igihugu catwaye imyaka myinshi n'umwami hama umwami yarafise ingene akora ibintu hama abantu bose bakamukurikira hama kandi uko kuntu yakora ibintu natwebwe ahantu tugeze tukazezwa amabanga twumva ko turabami uvuga nyambura umuyobozi wishira hamwe usanga uri umwami muri kiya kibanza urimo nyamba uri umurongozi w'ishengero ugasanga uri umwami ego aha ntitwavuga muri politiki rero umwami yarafise ivy'inkomezi mugabo yarafise n'ivy'intege nke nitwoja kuvuga ivy'inkomezi z'umwami n'ivy'intege nke mugabo muri kimwe nuko umwami mugabo menga nta mwidegemvyo uhari nta mwidegemvyo uhari hariho uyu mwidegemvyo wo kunegura wo kuvuga oya umwami ariyumvira hama abandi bagakora ivy'umwami yiyumviriye ego rero iki rero novuga twebwe muri kino gihugu cacu nibaza ko habayeho gutera imbere harabayeho gutera imbere hamwe no kwigishwa n'ivyiyumviro ubu abantu benshi bariko barabona yuko cane cane nk'abantu babajeje mu manga y'igihugu no ku mukuru w'igihugu wacu rakunda kubivuga ko ari abasuku abarundi twabatumye ko badutunganiriza ivy'igihugu neza umukuru wacu rakunda kubivuga ico ni ikintu gikomeye cane rero amashengero uri umurongozi w'ishengero nturi umwami uriho ugira ngo ukoreye bajya abantu je mvuga nta ahubwo imbere ko umukozi w'Imana umukozi w'abantu ukwiye kumva ko umukozi w'abantu bajya abantu rero barakeneye kubona ko umukozi wabo uri umusuku wabo rero nico novuga hama hariho umwidegemvyo ifatiye ku mico n'imigenzo inyambaro z'abantu n'ibiki twebwe abarundi tuvuze kubijanye n'inyambaro canke inyifato turafise inyambaro yacu y'abarundi ko abantu rero bokwatsa televiziyo babonye hariya umuririmvyi wo muri Amerika aririmba yamba Madrid mu mashengero yacu n'abantu gacagomba kuririmbira Imana yamba Madrid ntibiri mu muco w'abarundi umuco w'abarundi urafise ingene utunganya imico myiza n'imigenzo myiza ko ubushobora aba bakobwa babakiri bato nyose imyaka mikenyi babona hari uriya ingene yambaye bagaca baza bakagomba kwambara nkawe sivyo nibaza bari ubusazi bw'ubuto mugabo si mico myiza kwambara abantu bakikwiza biri mico y'abarundi biri mico y'abarundi benshi bacambye ati none abazungu bataraza ko abarundi umenga ntibambara kumbure vyabifatiye ku bukene n'ibindi kandi mu gihe cyabo barambara mugabo ibi vyuko hari ibihimba bimwe bimwe vy'umubiri bigendera hejuru oya si umwidegemvyo wa Bibiliya Bibiliya irafise imico yayo ifatiye ku buntu kwambara ukikwiza ibintu bijanye n'abagore n'abagabo kwebwe muri restoration Burundi tuvuga duti hagati y'umugore n'umugabo akwiye kuba kuzuzanya akwiye kuba kuzuzanya ego umugore sumuja w'umugabo wiwe oya bakwiye kuzuzanya umugore si n'umwana wawe amateko y'igihugu cacu abivuga neza aravuga yuko umugabo ni serugo umugabo kandi umuntu amufasha ubwa mbere ajejwe ubutunzi bw'umuryango asubirira umugabo mu gihe umugabo atari hari n'umugore wiwe mugabo turazi ko kino kibano cacu mu mico yacu harimwo imico mibi ijanye no kwifatira umugore gusuzugura umugore ivyo rero vyo gusuzugura umugore sivyo Bibiliya ntimusuzugura hama amateko y'igihugu cacu kandi ntakumira abagore aha rero jewe abagore ba cane bizi vy'amategeko hari gihe barekera mu burenganzira
muga mu vy'ukuri amategeko y'igihugu cacu jewe nizi ibijanye n'amategeko nakumira abagore mu Burundi guhera kwigizwa nshingiro ntirikumira abagore nta tegeko na rimwe dufise muri kino gihugu rikumira abagore mu bijanye no gutorana kumbure navyo nyene muri rimwe bizana amatati ego nibaza yuko navyo nyene je mvuga nti ninavyara abahungu n'abakobwa ubutunzi bwanje bazobugabura bazobugabura rero twe naho tuvuga duti ibicitegerezo cy'umuryango wawe ukeneye ko abana bagutorana ni bagutorane bagaburiye barangana abahungu banje n'abakobwa banje barangana kumbure leta ntiyavyemeje nibaza ko leta itarashira iryo tegeko kumbure yabonye vyozana ani matata arenza amatata asanzwe ahari ko abagore n'abagabo batorana ku rugezo rumwe mugaca muja kugabura itongo ryo ivyo kumbure leta abijejwe nibaza ko bavyize gushika ntibaravyemeza mugabo hari imigwi myinshi y'abarundi guma ibireklama canke ibisaba yuko iryo tegeko ryojaho cane cane imigwi y'abapfasoni mugabo ndiye mvuga nti nk'umuntu w'Imana ijambo ry'Imana ntidutega gusuzugura abagore bacu nabubahwa barubashwe bafite ikibanza cabo bafite ibyo bajejwe bafite amabanga akomeye cyane bajejwe nibaza yuko ndasi nibaza ko toshobora kuyibungenga ngo vyare ayo n'amabanga akomeye Imana yahaye umuntu arugo wawe mugabo urafise nawe ivyo uterera mu muryango wawe rero murumva mu vy'ukuri ibi vy'umwidegemvyo bikwiye kubahwa hama mugabo kandi ntibihonyange uko biri bivuga umwidegemvyo ufatiye ku mategeko kubahiriza amategeko kuko umwidegemvyo wawe aho ugarukira ni umwidegemvyo w'abandi uhera hari gihe abantu bumva kugira umwidegemvyo mu ugasanga ariko barahonyanga umwidegemvyo w'abandi nk'akarobana n'umubanyi wawe akaca avuza ururadio numwidegemvyo we cyane mugabo urumva ko nawe ahungabanije umwidegemvyo wawe ico umwidegemvyo kirakomeye cyane kubera burya Imana yaremye umuntu yaramuhaye ubwo bushobozi umuntu naho uwo mugaburira ukamuha ivyo kurya ukamuha ibintu vyose ikico umwidegemvyo akibuze nibaza n'ikintu kiremereye cyane Imana yahaye umuntu ego nico rero ibikumbure ni kinini nya cyane hariho umwidegemvyo kw'abantu bashikiza ivyiyumviro abantu bavuga ingene bokora ibintu umwidegemvyo ufatiye ku gutera imbere kw'abantu n'ibindi ego rero twe tuvuga duti nivyo nibitera imbere abantu bagira umwidegemvyo mugabo ijambo ry'Imana rigume ryubashwe hama imico runtu muri kino kibano cacu nayo nyene yubahwe ego imico runtu muri kino kibano imico runtu mu gihugu umuntu abamwo imico runtu aho umuntu akorera akazi imico runtu igumeho kuko urashaka kuja ahantu ukiyumvira uti ni aha turi ni mu Burundi canke ni hehe urumva nivyo imico iraguruka ikagenda diffusion de mœurs bikaja bikagenda umuntu akabura imigenzi va hirya no hino ariko nibaza yuko uwo mwidegemvyo ukwiye guhagarara neza aho umuntu ari naho umuntu akorera no ku mategeko y'igihugu ego cyane kuri ico c'imico hari imico myiza dukwiriye kwigana ego yingene abantu batera imbere ko ushobora kuja mu Bushinwa ukabona entreprise ikora makirida twebwe no muri kino gihugu cacu umenga makirida tuja kuyagurira mu Bushinwa hama ukacubizana kuja kwiga ingene bakora impuzu hama ukabizana hari imico myiza ivyo ni sawa mugabo hari ni mico ihonyanga ihiteka ry'abandi ihonyanga ikibano cacu isambura ikibano cacu iyo dukwiriye kugigumana kandi tukayitsimbataza ego no tuteye imbere rero turabona yuko amahoro ari nkenegwa mu buryo bwose ariko kandi hari ibintu bituma amahoro atabaho cyangwa atsimbatare ngo tubwe bimwe muri vyo tukavyibuka kugira turayine twobigwanya mu vy'ukuri hari ibintu byinshi bituma hataba amahoro byinshi nabivuze mugabo mu vy'ukuri nk'ugwanko rufatiye ku macakubiri y'amoko y'intara politike amadini n'ibindi ibi ni bimwe bituma amahoro mu vy'ukuri adatsimbatara ego ibi ni bimwe bituma amahoro adatsimbatara twavuze ko mu vy'ukuri amoko n'imiryango bikomoka ku Mana rero abantu bafise runo gwanko rw'amoko rw'amacakubiri n'ibindi n'abantu batamurikiwe n'ubutumwa bwiza batamurikiwe n'Imana hama kumbure muri kino gihugu abizera ntiturashobora gutanga interano yacu ku buryo n'abatizera basanga bakora ibintu nk'uko biri bivuga kubera igihe abantu bohinduka boronka impinduka muri bo fatiye ku muco w'amahoro ari benshi mvuga n'abatizera baca bikonforma bacagerageza gukora ibikorwa
canke bakarondera gukora uko abandi babikora. None Grace ndakwajije ikibazo kimwe. Yego. Yesu yavuze ati ndabagabiye amahoro yanje ndayabahaye, kandi abigishwa amenga nyene bagabe mu mahoro yuzuye. Mugabo muri ayo mahoro yabahaye harabaye guhamwa, gutotezwa, kwicwa n'ibindi byinshi. Muyavanga gute ayo mahoro abiri? Amahoro nyayo, amahoro abereye yoboneka gute? Urakoze cyane. Mu by'ukuri Yesu ariko aravuga ngo ndayabahaye amahoro yanje, yari kavuga cyane cyane amahoro yo mu mutima. Kuko twavuze yuko amahoro yo mu mutima ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu adafite amahoro yo mu mutima aragira uruhagarara runini. Nayo hanze ntaboneka. Umuntu adafite amahoro yo mu mutima nayo hanze ntaboneka. Yesu yari karavuga bijya, yari karekana impinduka yagize mu mitima yabo. Impinduka yatembesheje muri bo. Hama iyo mpinduka rero ikigaragarira hanze ingene abantu bakora ibintu. Uriko asaba mu gitabo c'ivyakoze n'intumwa harerekana mu vy'ukuri ingene hari hakarenganyo mu kibano cabo. Akarenganyo k'ingene ibintu bikorwa. Akarenganyo kaba hagati y'abatunzi n'aboro. Aho usanga mu vy'ukuri abatunzi birikiravuga ngo abatunzi barakomerewe cyane kandi ngo biragoye ko binjira mu ijuru. Birikiravuga ko abatunzi batoja mu ijuru. Mugabo nuko bagira imitego myinshi. Akenshi abantu usanga batunze si bose, hari abantu batunze kubera nyene babirondeye bakoresheje amaboko yabo n'ubwenge bwabo. Mugabo akenshi abantu usanga bafite amafaranga menshi usanga harabayemwe ubugungi nko kugunga abandi. Rero abantu ko kuntu baragunza abandi mu ibintu bijyanye no kugurisha abantu n'ibindi ivyo birateza uruhagara mu kibano. Kuko nk'akaro umuntu yivye leta akiba leta nk'umuriyaridi w'amarundi. Nukuvuga ajya amafaranga yivye leta yakuye he? Leta amafaranga ikoresha iyakura mu makori turi. Muri ya mishahara dutanga ijya mishahara iva kwa makori. Vyavyo kujya dusuma kujya kuntu tumifanta amakori leta mahera yakura mu bantu. Ajya mahera leta yakuye mu bantu ciyasubiza kandi mu bantu mu kubaka ibitaro, mu kuvuza abagore bavyaye babakene n'ibiki. Nuvujya muntu ateruye muri yaridi akayiba leta mu isanzwe yivye abarundi. Atumye babantu bafungwa mu bitaro kuko leta icibura uryo ikoresha. Rero Yesu ariko aravuga ivyo ko abahaye amahoro yari karekana iyo mpinduka. Umutunzi yizeye atezwa kubona ko yamenje, yagize nabi, yakoze ibitokoko. Niho wa mutoza akora igihe yizera Yesu, yaciye avuga ati ahubwo ndemera gusubiza ivyo nivye. Ndavyemera ahubwo ndabibiza n'inshuro zine. Bivuga ngo yaciye afata ubutunzi bwacu agenda abushira mu boro. Ujya n'umuntu yamurikiwe n'ubutumwa bwiza. Rero mu yandi majambo abazanye uruhagara mu kibano. Kubera hari abandi batunzi bari mu rugezo rumwe nawe yahindutse kandi yahinduye n'ingene akora ibintu. Bacamwinuka. Ni nkaca cika umwansi wabo. No mwishingiro rya mbere naho nuko Yesu yariko arababwira harahandi avuga ati burya sinaje gutera amahoro mwisa ahubwo naje kuyahungabanya uko naje guteranya umukazana na inabukwe abavukana. Yari kavuga iyo mpinduka yazanye kandi iyo mpinduka ntiyija ntezwa kugaragara. Iraboneka mu kibano. Igaragara rero ingene duhindura ingene twakora ibintu. Uko yasoma rero mwishengero rya mbere rijya shengero ryo mu byakozwe n'intumwa barahinduye. Nta bukunzi bw'inda gaciye buhunga baciye basangira ivyabo, abatunze bacagurisha ivyabo bakazana gasangira n'abakene mu ishengero. Babakozi badukorera mugaca muza murasangira ku mezi imwe. Rero urumva ivyo vyarazanye impinduka cyane mu ishingo rya Yerusalemu. Rero amahoro kubizera nico araza mu mutima mugabo akagaragarira mu kibano cacu. Iyo agaragariye mu kibano cacu rero abambere ashikira nabo tubana. Nibajya abantu dufatira ingingo, bajya abantu twiyumvirira. Bajya dukoresha. N'umukozi nawe nyene uwakorera amahoro amushikira ukarahindura ingene yakora ibintu. Rero iki kintu amahoro urumva ko ari ikintu gikomeye kandi kubizera n'abatizera bose kirabara. Gusa kubizera urumva nico niyo ntambwe ikomeye cyane ijyanye n'amahoro n'Imana, kunwana n'Imana hama no kunwana n'abantu. Rero kunwana n'abantu utanwanye n'Imana aje kubera nizeye ndashobora kuvuga ko ari ubupfupfahaza. Muga kandi kubera nkora ivy'amahoro nabihinduye umwuga mu vy'ukuri birashoboka. Birashoboka ko abantu badafatana mu izosi. Birashoboka ko twigisha abantu naho boborerwa ntibafatane mu izosi. Ivyo birashoboka. Umusuma afashwe ajya muri ville. Nama ndabo umusuma afashwe abantu baramukubita bagakwa kumwica. Aho waraba umuntu ashaka ko yivye ishati. Urumva iyo muntu ubwiye ko adafisa amahoro uyakoze ivyo akubise umuntu gushika na hamwica uko umuntu yivye ishati cyangwa umuntu yamutwaye amafaranga 500.
muri we nta mahoro afise afise uruhagarara aragwaye twe tubita abagwaye aragwaye wibye cyangwa wibwe ni wagwaye kuko ntafashe umuntu akamukubita akamwica ni wagwaye uwibye kumbure hariho ibituma byinshi ashobora gutuma yiba hashobora kuba ari uwe gito bwiwe n'ivyo mugabo kandi harimo ashobora kwiba kubera shonje none nk'umuntu asanze uri kuracuza ivyo kurya agaca bigwama kabijya ugaca usanga arabimaze ugaca umufata ukamukubita ukamuvuna ukuguru muzi kurinda afise ikosa nuriye cyane wenyene byo rero mbo uyo nawe nyene abiri yari ibitari guyiwe akwiye guhanwa mugabo amateko y'igihugu canke kibano cacu kiratekanye umuntu akoze amakosha ingena hano mugabo kwihanira n'ikimenyetso cyo kumuntu abagwaye ego sivisa kwihanira iyo umuntu agize ikosa yagira ikosa no kwitura ababijejwe kugira ngo byose bije ku rutonde rwiza rero turasatse n'abasozera kino gano cacu kuko amasaha ariko araturega kandi kuva ku mahoro ni byinshi hari jambo uva wohereza ico novuga ni kibindi bituma hatabaho mu vyiko amahoro n'uburongozi bubi ngene bafano hafata ingingo umuntu ashaka gufata ingingo ari mu kibanza c'uburongozi mu basanga afata ingingo atisunze inyungu rusangiza abantu gutanga akazi uri mu kana cyo gutanga akazi ugasanga hakaza biwanyu ivyo birakwega kajagari mu kibano n'uburongozi bucanisha mw'abantu ivyo narimvuze kugira nkunzi aha notakaro ka Yosefu ingene yakunzwe na se cyane mwa bikamwankanisha nabuvukana hariho ubujujuro kimwe nari navuze hariho ubujujuro ufatiye kutigishwa yego kutamenya ko ubuzima bw'umuntu ari ntahangagwa kutamenya ingendo ibereye yakiremwa muntu yego rero ubuzima bw'umuntu butegerezwa mu by'ukuri gusonerwa n'abantu bose abariho n'abazobaho aboroshe n'abahambaye bukwiye kubahwa bugasoneka ubuzima bw'umuntu ntibuhangagwa murakoze cyane murakoze namwe nshuti mugenzi ubuzima bw'umuntu ni katihabwa kandi ubuzima bw'umuntu bukwiye gusonerwa n'abantu bose ntidusonere gusa bajya bamaze gupfa kera bazubona n'imiduga ihagaze abandi bagakubita amasarudi kugira ngo ikiziga kirengane ntidusonere abo gusa ariko n'uri muzima uko ari kose akwiye kubahwa agasonerwa kuko uwo yari mu mishusho y'Imana kandi ishusho y'Imana nayo ikwiye kugira agateka n'agaciro umwanya wari wose aho uri buri hose n'ibikorwa uburi kurakora rero mwese turakengurukiye ko mwakurikiye kino biganiro dushimira umutumire wacu nibigira Gracie turakengurukiye murakoze cyane rero ndase ego twize ko n'undi munsi twumvise dufite twoba saba mukadufasha ninze ko muzoboneka murakoze cyane tuzoboneka ego turashimira wewe wese wadutse yompi mwese mwari mudukurikiranye mubwire umugisha wo mubaye mutekanirwe mu vyanyu no mu banyu Yesu nabahezagire ufite ikibazo c'icunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa gakoresha 39 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera nimero ya mbere ibaragitiriwe Gerard inimero 27 rero mwese mwariko muradukurikirana mugira umugisha mutumbereye Yesu abahezagire Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishiramwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura cyangwa email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199 iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57 tukaba tukwikebanuye naho ubutaha